Hello guys, ndabaramukije mwese aho muva mukagera abakunzi ba Burundi Kingdom TV. Ndabaye ikaze muri ca kiganiro canyu Burundi Talent Show. Muri kumwe na Da Queen, muri kumwe na Dada Darlene Akimana. Ndabaye ikaze cyane no muri Burundi Kingdom TV. Murakoze. Ya ku mazina twahawe n'abavyeyi nitwa Uwimana Kevin. Nkaba ndi umwe mu bagize umugwi Messengers of God MOG akaba ari na jewe ndaworongoye. MOG mu majambo yose yitwa gute? MOG ni Messengers of God. Yego. Murimba gospel Cyane tuvuga ubutumwa biciye mu mudeho wa rap. Yego. dushishirize ko tumviriza. Iyo uriko urasenga senga sari imitation hagarara ushikame ntazo kwicire passion inzuzi naho zusurirana ntute direction kuko iyo mana yawe igufise commission senga mukuri no mu mpwemu ntuve kuri position rega baba ndiba kwa nk'abari mu mapinisio twahawe ububasha budufise information yuko mu gusenga atavyama collaboration ari kwiyubaka koko atavyama emotion kuko uwo mwasi muri twebwe twamugize suppression. Wow. Yeah. Iyo ni indirimbo yanyu? Oya ako ego naga freestyle nye gasanzwe uko nyene turirimbira iwanyu indirimbo yaje agace gato y'umugabo ego ubwa mbere yankunze ntaramumenya mazanyuzuriza kubaho ntangere urukunda nkunda handi hose nasanze ari umuruho niwe gwambonye ca gihe nari natawe mu rukundo n'ubuzima narahawe kubw'urukundo waratanze umwana wawe narakwize yicushira mu canya cawe. Uririmba neza. Merci sana. Ego. Murakoze. Je kutabamagaye ngo ndayijemo. Ndayatsigora twumvirize babeshe. Ego, oya gusa urayirimwo. Ego. MOG yatanguye ryari? MOG yatanguye hari muri 2018 hari mu kumunani. Ego, no twatanguye gukora 2018 mu kumunani. Ego. Hama mucamuja muri studio ryari? Ego studio twagiyemwo urumva izi ndimbo zibiri igihe tuja kuzikora ntiryari rya mbere tugiye muri studio. Hariho iyindi ndimbo dufise yitwa Devil gusa ntiyashoboye gusohoka. Aho twagereye muri studio hari nka muri 2020. Ego no twatanguye muri studio. Hama muri 2021 cha dukora indirimbo re ya mbere yitwa twarahamagaho. None ko nzi mu eglise menshi badakunda ibintu by'ama group byagenze gute mwe babibemerera cyangwa mu some pastor mu star? Oya some star nyene gusa yarataho ibanga yuko ibitugize byose bikwiye guhimbaza Imana. Ego nyimbo ufise amaguru arashoboye guhimbaza Imana, nyimbo ufise umutwe urashoboye guhimbaza Imana, ikintu cyose kikuriko n'ingabire yose ufise ashobora guhimbaza Imana. Jereka ndakwibarize akabazo gatoya ko nzi kuja gusohora indirimbo bisaba amahera niye byagenze gute cyangwa se management? Ego mu bisanzwe ikintu iyo kiri mu Imana amahera araza. Ndakunze kuvuga aka kantu amahera arizi ko yitwa amahera. Mu bisanzwe amahera iyo usenze ukavuga ndakeneye amafinance ari gihuwa c'Imana araboneka. Twebwe rero turi umugwi w'abantu indwi, urumva turi abantu indwi naho umwe yotanga naho yoba dimire tuba dukoze igihuwa kidasanzwe. Turafise kandi na staff dufasha mu bintu bitandukanye. Iyo duteguye concert, iyo dushaka kuja muri studio, iyo staff nyene yo dushaka kubwira aha migaterera mu bandi. Ige ndirimbo yanyu yitwa ubwa mbere, inspiration yavuye he? Ya indirimbo ubwa mbere mu bisanzwe ivyo dukora kuba tuvuga ijambo ry'Imana biciye muri rap. Ivyo dukora byose twisunga Bibiliya. Indirimbo yacu nta handi yavuye muri Bible twisunze Romains 5:8. No havuga ngo ariko Imana yatweretse urukundo rwayo dukunda kuko yadukunze tukira abanyavyaha. Tuvuze ubwa mbere rero twashatse kuvuga urukundo yadukunze kuva hahandi ubwa mbere tukira abanyavyaha gushika n'isa ikidukunda. Ego inspiration yavuye ngaho. None biyora bishika muko musohora indirimbo cyangwa muko mwandika indirimbo mukabanza kuja muri Bible kurabayo? Cyane mu bisanzwe iyo uri gukora ikintu tisunze Bibiliya uba uriko wubakira ku musenyi
kandi wubakiye ku musenyi inkukura niyaza iraza gutwara ivyo uri kurubaka byose muga mugihe uriko ikintu cyose ukora wisunga bibiliya kwa ko hajya bibiliya nikiyo wirabamwo ukibona ukuza twebwe kubera ko tuvuga ubutumwa biciye muri rap urashobora kubona turirimba kujya amuga ahanini twisunga bibiliya kugira ngo twubakire ku rutare naho hoza isegenya rimeze gute ntibitwagwe ego bakunzi ba Burundi Kingdom TV uyu muhungu yitwa Kevin n'abahungu bakorera mu Kanyosha bafise groupe yabo harimwo kuririmba harimwo gutamba harimwo ibintu vyinshi murumvise ko atubwiye ati ibintu vyose akora ibintu vyose bakora babikora muri Bible ego niyo mubikura twisunga ijambo ry'Imana ego okay bunsimbire kuri YouTube mugende kuraba indirimbo zabo nukuri turakwiye gushigikira abahungu bacu abajeni bacu tukabashigikira kuko bajya abantu bandi bamaze gushika kure nuko bafise abantu babadugije rero nanje ndabasaba muzoze muraduza abajeni bacu bari hasi bariko barazamuka ego kuri Facebook witwa gute ego kuri Facebook turafise page ni Messengers of God MOG IG nuko nyene hose nuko ego hose nuko nyene ego wakijijwe ryari ego nakijijwe hari nyene aho nyene muri 2018 wakijijwe 2018 2018 niho nakizwe ushaka uba wibuka itariki oya itariki nazo nibuka gusa ndibaza ko hari nko mu kwa gatanu ego abantu benshi tumaze kuvugana iyo ndiko ndababaza ati wakijijwe ryari bambwira date bagize ko bateme nivyo canke bariko barambesha ego date wabatirijwe ko hajya ubatijwe navuga yuko n'ikimenyetso ubushingiye intahe ijuru n'isi yuko wizeye ahanini gusa gukizwa uratura mu gukizwa si ukujya kubatizwa uratura ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe hama ukabona gukizwa ukaba umwana w'Imana ego nigiki wabwira abakunzi ba Burundi Kingdom TV mu kurangiza abakunzi ba Burundi Kingdom TV cyo no basaba nuko boja kuri channel yacu ya YouTube bakabandanya badufasha gose kubera ko ibikorwa biriko bavyumvirize bimeze neza bazoryoherwa cyane gose baje no kuri page yacu ya Facebook bagire abone YouTube bagire subscribe na j'aime na partage ego bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwari kumwe na Queen Dada mwari kumwe na Darlene mwari kumwe na Akimana urumva mwari kumwe n'umuntu umwe ariko afite amazina atatu ndabashimiye cyane nimyibagire gukora subscribe ku bantu batarayikora mugire j'aime mugire na partage muce mugira na commentaire abantu bifuza ko ndabakoresha ikiganiro bafise amatala atandukanye ni muje muri commentaire wandike nzokuraba cyangwa usange inbox umvugishe nta kibazo Jesse ngara kayisingayana abamaze kumenya barabizi vraiment musimbire kuri YouTube murabe ama video yacu muzoba mukoze cyane ndabakunda cyane kandi ndabasengera cyane ciao